ibyunyura mu biruhije nshuti n'iki gihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka yizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije y'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera yizera Yesu niwe dereva mu buzima bwanjye sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe Yesu niwe nkoni yanjye naomba niwe baraka kwa wengine naomba niwe baraka kwa watu niwe baraka tu nisiwe sababu yeyote kuanguka sitaki niwe sababu yeyote kumbia kwa hirya abantu baremewe kutsitaza abandi ticariye uwundi atumva amina reko no muri inzira zakatubwira ati naomba niwe baraka kwa wengine muri inzo mu Tanzania ubona ko ari umwe mu barinzi ariko aravyifatamo neza izere ko nawe rino sengesho ry'usenga kugira ngo ubeho ubuzima bugirira akamaro canke kimazi abandi siko gasafi Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen shubura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana bigasa naho bitakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti wasubiza amaso uvuye nikureka ntibihabi cyane watekereza aho ugiye imbere yuko tubandanya mu nyemere mayenda baramutse amara y'Imana kandi ndabakire sinza guteba cyane dutanganye n'indirimbo hari byinshi uhura navyo ino ndirimbo murayizi benshi murayimenyereye rero muri ino shino munsi ndabibutse ko umugarukanye na Prote turakingiwe Mr. Poro kuri micro ya mbere tushimire na Nadia tuva bien mwateramanye muri show y'ubushize iyi ni episode ya 6 murazi ko turi muri saison ya 2 tubashimira yuko nubana natwe ngomba ko ino ndirimbo tuyikurikirana tubabwira ngo ivyo vyinshi muhura navyo nubwo bibabaza imitima yanyu n'utakambira Imana ukamenga ntikwitayeho haje birikira kumva ibirindi umwanya wo gukora nje ndi kumwe na Safi ndi kumwe na Bera ndi kumwe na Nana tuva bien ndi kumwe kandi na Parfaite nibo tuza kwa turi kumwe uyu munsi reka ntabicije amajambo tubandanye n'ino ndirimbo ivuga ngo hari byinshi uhura navyo nawe ivyo uhura navyo ntugire ubwoba n'ivyo igihe gitoya bigiye kurangira amen shubura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana bigasa nkaho bitakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti wasubiza amaso uvuye nikureka ntibihabi cyane watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima
nyamara wareba abandi uko babayeho bose ukiheba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera nubwo isezerano ryayo ryomera nk'ibitevye rizoshika babandanye yizera gusa Imana ibahe agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyashuti irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jya utegereza Yesu ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera amen haleluya nubwo isezerano ryayo ryomera nk'iritebagana ntabwo rizohera icyo dusabwa no kwizera gusa niyo ndirimbo twariko turakurikirana indirimbo ubona neza ko ari indirimbo idushize mu bihe byiza mu bihe by'umwuka ni indirimbo yaduhezagiye nizera ko nawe aho uri wahezagiwe reka kandi murazi ko tuba turi hano kugira ngo tunezereze bose nk'uko natwe Imana itunezereza twese tuce tubandanya n'ino ndirimbo ivuga ngo Yesu niwe dereva ni indirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Deni kwa Ntambara muramuzi umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'amafilime agiye atandukanye turashobora gutambira Imana
bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva w'ubuzima bwanje wanguye mu mwijima unzana mu mucyo. Uri gikomangoma mana 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 mana. Mbega no kwitende no kugereranya nande mwana urukundo rwawe ni rwabandanya mu mucyo. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe nkoni yanje ngenderako sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Abakomeye Yesu arakomeye abakwegamiye bose amwegamiye nta n'umwe azohenuka. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. umugabo akomeye Yesu arakomeye n'umugabo akomeye nyine abadakomeye nabo bashigikiye gutembana nabo. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. reka gutinya nshuti yanjye urashyigikiwe. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva mu buzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. kwanza muririmba akantu mwenyine twumva. Yesu niwe dereva ubuzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. Yesu niwe dereva ubuzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe. nkuko tubabwiwe n'umuririmbyi witwa Adeni Rwantambara akaba umwanditsi w'amareresi. muramuzi mu nzira y'urupfu, muramuzi mu mafilime yose yagiye arakina, yagiye arafasha n'abandi bakinyi benshi b'amafilime nk'ingaruka hariya kwa Basabasi inkuru nziza. amaze kwandika filime nyinshi, afise n'indirimbo nyinshi zitari nke wanashimye. ja kuri channel yiwe urandika Adeni Rwantambara uraza gusangaho ino ndirimbo ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye yagiye arakora. yara ushize uraza kuryoherwa kabisa. ariko ndagomba kumenya hariya kwa Bera Bebe Gloriano kumvise dereva utahura iki? dereva mu kirundi ciza bavuga ngo ni umunyonzi. ushoferi n'igifaransa, mu kirundi n'umunyonzi w'ikintu runaka, w'imodoka, w'imoto, burya n'uw'ikinga bamwita umunyonzi. Tavyibatse mukanyazi umuhonyazi. rero Yesu niwe dereva, c'est-à-dire que Yesu niwe atuyobora, niwe umushoferi wacu, niwe umushoferi w'ubuzima bwanje. ntaco mfise nenya kuko we ari kuri vola, vraiment nta accident, urumva nta no kubona ikinogo, ntaki barabari bari rimeze bien. Asante sana. ariko mwe yavuze ngo ivyo kunyonga vyaragwiriye, ngo rero n'abanyonga ibi abacimenye zambazo kirakora kweli. naci mwese ntashira ivyo yumviriye nuguheraheza nuko nana umudereva hafuze umudereva utahura iki wewe?
bijya nyene bera yavuze ibijya nyene uri muke uri umukobwa usa n'amaguru ayanyonga kubera uko uratambuka nawe uco vyumva akanyaga nyene mukanyatsi parfait kibazo ni cakindi umudereva nyene ni nk'umushoferi umushoferi aba ari imbere yatwaye abandi yego safi kirundi hajya kiragenda canke vyanse vyakwansharaye nuko nyene numvise ntuzenya dereva nuko nyene yumvise dereva nuko nyene nuko reka tubareye tunezererwa n'ino ndirimbo ya Denis Rwantambara twabwiye yuko afite indirimbo nyinshi mushobora kuja kuri YouTube channel yo mukazikurikirana ukandika Denis Rwantambara karanyibona zino ndirimbo Yesu ni dereva ubugingo bwanje nyango ndatemba kuko nshigikiwe Yesu niwe dereva ubuzima bwanje sinzotinya ngo ndatemba kuko nshigikiwe Yesu twagarutse muri kubandika na kubandua tuva kwa Denis Rwantambara tusimbira muri Tanzania kandi gato sababu yeyote kuanguka, isiwe sababu yeyote kulia. Naomba niwe baraka kwa wengine, naomba niwe baraka kwa watu, nisiwe sababu yeyote kuanguka, wala nisiwe sababu yeyote kulia. Iwe macho kwa vipofu, kimbea maso kumpumyi, iwe mikono kwa wasionayo, mbe amaboko ku badafise amaboko, iwe miguu kwa viwete, mbe amaguru ku bagenda n'ubumuga. Nifanye baraka Mana ndasavye ngira umugisha kugira nze mbere umugisha abandi. Aririmbye avuga ngo ndasavye umpe umugisha ku bandi. Naomba niwe baraka kwa wengine, naomba niwe baraka kwa watu. Hili ni ombi langu, nisiwe sababu ya yeyote kuanguka, nisiwe sababu ya yeyote kulia. Mimi naomba niwe baraka kwa wengine, naomba niwe baraka kwa watu, niwe baraka tu, nisiwe sababu ya yeyote kuanguka. Sitaki niwe sababu ya yeyote kulia. Oh Bwana, Tamba. yeyote nitakayekutana naye niwe wa dhamana kwenye hatima yake. Amina. Nafasi yangu kwenye maisha yake. Haleluya. Baraka kwa watu, jina langu liwe baraka, siwe sababu yeyote kuanguka. Ndizerereza ko warushije kumererwa neza muri yuno munsi. Season ya kabiri episode ni ya gatandatu baca vyumvikana. No muri imza katubwira ati je mana nta bindi ndagusavye birenze. Ndagusavye je unyemerere gusambe umugisha ku bandi bantu. Ego simbe hubuze bwo kubigitsitaza ku bandi. Ko hirya rero abantu baremewe kutsitaza abandi ebana ticariye uwundi atumva amina. Reko no muri imza raza katubwira ati naomba niwe baraka kwa wengine. Muri izo mugihugu cya Tanzania ubona ko ari umwe mu barinzi ariko aravyifatamo neza. Izere ko nawe rino sengesho ryo usenga kugira ngo ubeho ubuzima bugirira akamaro canke ikimazi abandi. Siko gasafi. nuko nyene Niwapende masikini. Parfait. Nizere ko nawe ryo sengesho ufise kugira ngo nawe Imana iguhebeho ubuzima bwo bufitiye akamaro abandi bantu. Ego nuko nyene. Nuko nyene.
isengesho ryawe ni irihe nawe? iryo nyene mbeho hari ico mariya abandi mwe yavuze ngo icuma ze n'icuma ari abandi ngo bayatacuma ari abandi ngo menya kutariho ariko nibagiye n'Imana eka n'Imana nyene bigufasha kugira ngo ubeho ubwo buzima bufitiye akamaro abandi. Bebe Bera Gogo Gloria ubuzima canke ico isengesho ryawe nawe ni rene batari banga nuko nyene byose turi ku isengesho rimwe ikavera banaje narabe yisavye ni amiki imodoka sinzi nayigendemo cenye sorera kw'ivumbi Jopfa tutange lift ariko sinoza ndababesha ngo nzobanza kuvomera ibarabara hari ipfumbi nyene izotumuka tubeshana kandi zije mbane basuriye ko n'imodoka yo nimvuga abantu tutarazigura ngo asuriye ku ipfumbi none ace mwibarabara ivumire yo gusumuka gende buhoro ikareka kari nakeze kugenda buhoro n'amaguru sondo muriro ariko muze muratanga amalifti nuko reka tubashimire ko mwabanye natwe muri no show no munsi no bigwa biryoshe gwara buryo menga ntitwova hano ariko umwanya ntutwemerera reka tumere nk'abasozerera hano nubwo ibindi bigando bikibandanya reka dushimire Safi twari kumwe hano yego ndashimiye namwebwe dushimire Parfait yego murakoze cyane sante nanasi niko numvise abari hano bakwise tugushimire nawe Bebe Bera Gloriano nawe tugushimire niwe yaje afata no mashwara yashira hamwe ayita ama episode y'imisezo ya kabiri episode ni ya gatandatu tugushimire nawe yego murakoze cyane asante sana niwe yabitanguje jewe siho nari hagenza ndatuma tujisho kuko nari nkiruhijwe na show y'icana Bera cakora y'icana na rimwe abanza ikabaguramwe imigwi ayita sezo ya kabiri atatangura na episode ya mbere je nari kuri episode ya gatandatu tuze dusubire mu yindi show izokurikana butaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.